Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. Sagaseseshwa rumuri twarabwiye yuko twatanguje isekeza ridasanzwe ryo kwikura agasuzuguro tugirirwa kubera tutazi icongereza. Turavuga duti ntibigasubire kuba ko Umurundi asuzugurwa agawa ngo nuko atazi ururimi rw'icongereza. Ntibigasubire kuba ko afatwa nabi ahageze hose. Duti ariko kugira ngo dushike kw'iryo hangiro ritoroshe nuko dukura amaboko mu mpuzu tukigana umujinya mwinshi, tukigana ubwira bwinshi kugira ngo dushike kw'iryo hangiro. Ingorane rero dufise gushika n'ubu hariho abantu mengo ntibaravyumva neza, biyumvira yuko turiko turafyina, turiko turaceza, batarabona yuko ari urugamba ruhambaye. Kugwanya kutamenya ntimwave mugira ngo ni urugamba rworoshe, ni urugamba rukomeye rusaba ibigwanisho bikomeye. Biruko turabona yuko hariho abakibifata minenegwe. Rero abo babifata minenegwe tuguma dusemerera, tugasubira tugasemerera, tukaguma tubahanura tuvuga duti yereka igibi bintu bizobafasha abarundi bene wacu. Uno musi nagomba dusabikanye kano karirimbo ka kera kaho uyu muririmbyi biboneka yuko yariko ahamagarira abarundi kugira ngo bashobore kwiga, abereka akamaro ko kwiga, abereka ingene bibabaje kwandikirwa gakete ukaja kugasomesha. Nivyo ubu nta makete bakicandika, ariko hariho ibindi nyene usanga bibabaje n'ahatari amakete. Reka mwumviriza akaririmbo. Ati ntega amatwi mugabo ndaguhanure, ati guhanura utumviriza rero birababaza, biraruhisha, ni nk'imvura igwa mw'ishamba. Nivyo vyibi turiko turagira, dusemerera, dusubira tugasemerera, abantu bakabifata minenegwe. Atakababaje umutima kazindura amaguru wampaye inka. Nukuvuga ngo nimba ivyo bintu koko bikubabaza, nimba agasuzuguro kakubabaza, ntaco utokora, nta kiguzi utotanga kugira ngo wikura agasuzuguro. Kenshi iyo umuntu ariko araguhanura ntushobora kubona ko ariko arakugirira neza, ariko uza kuvyibuka ugize ikibazo utehebasha iyo nkurikiza za mpanuro ziwe. Abacuraranzi ba kera no kw'Imana bari bafise ubutumwa. Ati muntu kiri muhira urindiriye iki? None ubu ntituguhamagarira ngo uje kwiga mu Rumonge, ngo uje kwiga i Makamba, oya, ufise telefone wigira ngaho. None urindiriye iki kuja mw'ishure online? Ushima kuguma wirabira Facebook, wifotora udufoto, nuko ucatinga, no kwigira kuri telefone birashoboka. Aha ni mw'ishure ry'abarundi bose, nta muto nta mukuru, kuko murabona yuko ingorane zo kutamenya ururimi ziriko zishikira bose. Muri Amerika arabiriko birashika. Ubu abatama n'abatamakazi bariko baragira ibibazo, bari muri stress. Aho ndavuga abantu b'inyambukira batazi icongereza,
kubera iki none twebwe dufise aka kanya tutoba turaciga hakiri kare kugira ngo tube turikingira. Aha ndavuga cyane cyane ugwaruka. Ati nzokwandikira agakete ugende gusomesha. Kino gihe ntiwo kwandikira agakete, nta makete bakicandika, ariko arashobora no kuba n'amakuru ukaja kubwira naka ngo sigurira ivyo wavuze muri ano makuru ntuzi. Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. Tamati Amerika yayindi mwari muzi iragarutse. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. Ibintu byakomeye mwibaza ko biriko biraba muri Amerika, ariko izi ngingo ziradushikira twavyanka twavyemera. Ati mu minsi 43 yonyene dukoze tumaze gukora ivyo ayandi administration izindi leta zahora zikora mu myaka 4 canke mu myaka 8. Ati na bado rero ngaha niho tugitangura. Mwumviriza akantu ngo baragaruje umunezero Satani yari yarabanyaze. Turn to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. Ati nguvu za Amerika ziragarutse, impwemu za Amerika ziragarutse, iteka umunezero vyacu biragarutse, ukwigirira icizere kwacu kuragarutse, indoto za Amerika zo kuba igihangange ziragarutse. Dukore ibisumba ivyo twigeze gukora. Aya majambo gawamayinka arumutse. The American dream is unstoppable, and our country is on the verge of a comeback, the likes of which the world has never witnessed and perhaps will never witness again. There's never been anything like it. Ati ndoto za Amerika nta ushobora kuzihagarika. Ati ivyo isi igiye kubibona, isi igiye kubishingira intahe. Ati turi mu nzira yavyo rero, gashobora no kuba akaryo mutazosubira no kubona ukundi. Bati USA bati turagaruje umunezero mana yanje. Besha natwe zizogaruza umunezero ryari. Okay, reka tubandanye na kakaririmbo kacu. Aka kara gaciyemwo aha naha turize bagabo, none twebwe turi mu nzira yo kugaruza umunezero koko. USA ndifuza ko natwe umunsi umwe twohindura aha hari USA hakaja izina riraha. Bon, voilà, reka tubandanye. Ati rero ntiwigumira muri ubwo bunebwe, ukigumira mu icupa, ukigumira muri aho gatiro, nina kwandikira ikete rigasomwa n'abandi. Urumva yuko amabanga yose azoca aja habona, abantu bakitwengera. Ati ivyo
ivyo bizombabaza bibabaze nabumvise ndiko ndaguhanura buri munsi ariko ukiyankira. Ati n'ibisiga bizoguruka biguruka n'amabanga ari muri ka gakete. Akantu rero karababaje, muzobona abagenzi bawe basoma ibinyamakuru bumviriza amakuru aca hirya no hino, nawe utumva na kimwe. Ivyo bizokubabaza usubira ubabare kandi ari wowe wabiteye. Wigumiye kwicupa, wigumiye muri vya bindi warimwo, bakubwira bati iga ukanka. Accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. Bantu b'Imana, je sinzi ikindi kintu mundonderako. Ubutumwa ndabubahaye bwose, akaririmbo karimwo vyose dukeneye. Reka twivyukiranye, twikure ko agasuzuguro, dusuzugurwa. Sindambirwa na gatoya, ndasubiye gutera kamo. Abanyeshure, abiga ku makaminuza, abapolisi, abasirikare, ndabateye akamo. Izi nyigisho nimuze muzikurikirane. Irijwi canke ubu butumwa mugume mubwumviriza. Umunsi umwe muzosubire mubwumvirize, muze munsurire, muze mumbere ivyabona. Ndiko ndavuga nti wewe mukozi wa leta uri kuranyumviriza, wewe mwene gihugu wikorera utwawe canke ukorera abandi, wewe uri kuranyumviriza, mugabo akakamo kitabe. Reka kwishinga musiteri, zimwe bita musiteri. Reka kwishinga ivyeri vya Bararudi. Reka kwishinga Royale. Reka kwishinga Gahenekeni. Mwana wa mama, eraba isonzesha izo amusiteri zingahe? Ndi 3 zisonzesha. Isonzesha izo amusiteri 4 ntaco uzoba.
ubanze wige. Ibi ndiko ndakubwira birafise akamaro gusumvya izo Amstel. Voilà, banza zihagarike uzosubira uzinywe mugabo wize. Ariko nutavyumva naho umunsi umwe uzoza kubitahura uri kuricuza. Ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage. Nta kintu na kimwe tutakoze kugira ngo tuborohereze mwiguru ururimi rw'icongereza. Ururimi rw'icongereza rugiye gukoreshwa n'isi yose. None abarundi bazoca bavamwo. Oya, abarundi bazoca baguma basuzugurika. Oya, ntavyo twifuza. Twifuza rero kwaho gasuzuguro gahera, aho umurundi wese ashitse iteka. Voilà, twifuza yuko tuvuga duti iteka ry'abarundi riragarutse, kagasuzuguro karaheze. Reka rero twibandanize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze nk'uko abanyamerika bawugaruje.